murakoze mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV. Tukizera yuko muri benshi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Kuri no wa mbere niho hahimbazwa mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, umunsi usanzwe uhimbazwa mu bisanzwe kwigenekerezo rya mbere usama uko umwaka utashe. Turababwira mu ntango y'ano makuru. Abayisilamu bo mu Burundi bifatikanije n'abayisilamu bo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, n'umunsi uheraheza amafungo y'ukwezi gutakatifu ku bayisilamu, ukwezi kwa Ramadan. Navyo nyene twabibateguriye, aya n'ayandi mu kanya ndabashikiriza idonido ryayo. Gasubiye kubaha ikaze, nari mpejeje kubabwira mu ntangamarara y'ano makuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi uhimbazwa igenekerezo rya mbere rusama uko umwaka utashe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye mw'ijambo yashikirije ryo kwifuriza umunsi mukuru mwiza abakozi, akaba yaragabishije abakozi batonda ku mirimo ntibakore ivyo bategerezwa gukora. Yababwiye ati igihwera caburiwe n'ingwe. Ivyo rero akaba yabishikirije muri iryo jambo ryo kwifuriza umunsi mukuru w'abakozi. Ni inkuru ya mugenzanje Arlette Mugisha. Kwitwa umukozi ni iteka rikomeye kuko hari abavyifuza ntibabironke. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye, aho yariko aripfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi abarundi bose, anashima ko uwo munsi ushitse hari abarundi bajinjibutse. Uyu munsi ushitse dushimishwa nuko biboneka ko abarundi bariko baragira umuzirikanyo ukanura, naho hakiriho abahumaguza. Umuntu yiyumvira niwe agira iyerekwa. Abantu batanguye kwiyumvira ico bazokora bakiri ku ntebe y'ishure bareregwa, kuko baba batanguye imikenyuro yacu hakiri kare bavukanye. Kwitwa umukozi ni iteka rikomeye. Mbega iryo teka ni kuki bamwe barironka abandi ntibarironke? Inyishu y'iki kibazo iri muri iki kibazo gikurikira: mbega none hari umuntu Imana itahaye ingabirano? Tubimenye neza kandi tubizirikane, kuko hari abahuba bakavyihendako. Umukozi si ukorera igihugu, ishirahamwe canke uwikorera ivyiwe. Umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga n'umukozi. Naho biruko aragabisha abakozi badakora ico bajejwe mu buzi bwabo ngo igifa caburiwe n'impongo. Ndasavye abo bose babona ko batakoze neza mu gihe giheze kwivyukiranya, barondere ingene baba ba mbere mu gihe cirima gikurikira. Ikibisukugwa ikibi n'uguherayo. Ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Ako kamo ndagateye kandi abakozi b'igihugu bakorera mu bisata bitandukanye. Iki ni gihe cyo kwivyukiranya. Uwahora akorera mu mwijima namenye ko umuco wamwinjiranye, ejo akazobona bamusezerera kuko ahembwa gusa, ntazavuge ngo ntiyagabishijwe. Ngo inkware zisezerana mu masesa, kandi ngo igifa caburiwe n'impongo. Ndasubiramwo, igifa caburiwe n'impongo s'umuntu. Izo zibika zaramagi, kandi aha turi hari abandi dukuye amaboko mu mpuzu, abakozi bagakoresha akarangamutima kabo mu kazi, nta nkeka Uburundi bwogera kure. Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi, mu gisagara ca Bujumbura uwaserukiye abakozi muri ivyo birori akaba yasavye leta yuko yokongereza agashahara k'abakozi, kanatsinda abakozi ngo babayeho mu bukene butagira izina na rijya no kwiyunguruza ngo bisigaye bigoye inyuma y'ingingo zitandukanye zafashwe na leta. Peniera Kazemwana. Muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, Merance Hakizimana yaserukiye ishirahamwe mpuzamasendika Kosibu yamenyesheje ko ubuzima busigaye bugoye muri no minsi, hamwe n'uburyo bwo kwiyunguruza bugoye mu gisagara ca Bujumbura. Mu vyerekeye ubuzima buzimvye n'ibura ry'ibintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose, amashirahamwe y'abakozi aratewe impungenge n'imishahara mito y'abakozi, hamwe n'ubukene bwibonekeza mu bijanye n'ibikoresho vyankenerwa mu buzima bwa misi yose.
aho bisigaye ari umuzi w'ibuye. Iyo bibonetse naho bikagurishwa ku biciro birengeye na kure ku byo leta yashinze. Twashaka dusabe mugerageze ibishoboka byose kugira ibiciro bisubire hasi canke mudugiriza agashahara abakozi na burya atako kifashe uravye ingene ibiciro cyifashe ku isoko. Icaje gisongera isibe muri ubwo buzima buzimvye ni ingingo nk'uko narimpeje kubivuga iheruka gufatwa na leta yo kubuza abagendesha n'abiyunguruza na za tukutuku amapikipiki n'amakinga gushika mu bice vyinshi by'isagara ca Bujumbura. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girazi Ndabirabe yarongoye ivyo birori mu gisagara ca Bujumbura, akaba yamenyesheje leta ko izoba yamaze gushira mu ngiro ibijanye no kunganisha imishahara mu bakozi ba leta bitarenze itariki 15 ku kwezi kwa Ruheshi uyu mwaka. Haraheze ikinjana kirenga umunsi w'igenekerezo rya mbere Rusama hatanguye guhimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Mu Burundi imyaka iriko irarenga gatoyi 59 uyo munsi utanguye guhimbazwa. Muti mbega uyo munsi waje gute, watanguye ryari, bivuye kuki? Pierre Claver ruca mu vyuma. Mu kwezi kwa Rusama mwaka w'igihumbi 1886 abakozi bagera ku bihumbi 400 bavuye mu bice bitandukanye vya leta zunze ubumwe za Amerika bagiye hamwe bahurira ku mugwa mukuru w'ubutunzi Chicago bagira imyerekano bashaka uburenganzira bwo gukora amasaha 8 ku munsi. Ivyo bari basavye kuva mu mwaka w'igihumbi 1884. Muri ico gihe bari basanzwe bakora hagati y'amasaha 10 na 12 ku munsi mu minsi 6 mu ndwi. Iyo myerekano yatanguye mu mahoro, ariko ku munsi gira gatatu w'iyo myerekano abapolisi batangura kurasa muri abo bakozi. Ayo masasa hitana benshi muri bo. Bukeye bwaho ku masaha yo ku mugoroba umuntu atazi yateye igisasu muri iyo soko ry'abantu, maze abapolisi batangura kurasa. Bija kurangira hapfuye abapolisi ndwi n'abakozi 4. Uyo muntu yateye ico gisasu ntiyigeze amenyekana, ariko abakozi 8 barafashwe bakogwa ko matohoza, maze ndi muri bacibwa urubanza rwo gupfa. Uwundi acibwa umunyororo w'imyaka 15. Impanuka izwi ku izina rya massacre y'i High Market Square yagize uruhara runini mu gukangura abakozi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abenshi muri bo ntibemera ko abo 8 bagirwa n'icaha co gutera igisasu mu bantu, kandi kugo rubanza rurimo akarenganyo. Ibyatumye mu mwaka w'igihumbi 1889 hatoga umunsi w'agateka k'abakozi, maze igenekerezo rya mbere Rusama ryari risanzwe rizi nk'itariki ryo gutangura guharura ubutunzi bw'inganda zo muri ivyo bihugu bigize ubumwe bwa Amerika, rifatwa nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Gushika uyu munsi ku isi yose twamenyesha ko ngaha mu Burundi uyu munsi wahariwe abakozi n'akazi watanguye guhimbazwa kuva leta y'u Burundi igiye ku rutonde rw'ibihugu bigize ishiramwe mpuzamakungu ryita ivy'akazi OIT hari mu mwaka w'igihumbi 1963. Nari nababwiye mu ntangamarara yano makuru abayoboke b'idini rya Islamu mu Burundi bifadikanije n'abandi bayisilamu bo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi wa Idil Fitri, n'umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu bita Ramadani ku bayisilamu. Uyo munsi mukuru rero akaba ari umunsi uhimbazwa kw'isi yose, nkuko narimpeje kubabwira no mu Burundi ukaba wahimbajwe. Mu Burundi rero uyo munsi mukuru nkuko icegera c'urongoye umuryango w'abayisilamu Komibu yabimenyesheje ngo n'umunsi wo gukundana no kwiyegereza abana. Rafael Nyanzwi. Allahu Akbar. Kugira ubumwe hamwe no kugwanya iterabwoba aho rituruka hose niyo yari ingingo shimikiro y'igisabisho caranze umunsi mukuru wa Eid el-Fitri, aho abayisilamu bo mu Burundi bari baramutse bifadikanya n'abandi bo kw'isi mu kuwuhimbaza. Nkuko vyashikirijwe n'icegera c'urongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu, Sheprote Osmani Ndagijimana. Icegera c'urongoye Komibu arongera agasaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo. Kuri khutba y'uno munsi w'Eid kwari ukwigisha ufatiye ku bumwe maze no kugwanya iterabwoba uko risa kose. Muri make rero umuvyeyi wari wese ahari niyegere abana kugira ngo abigishe abahindero nziza. Nyabuna mwebwe mutabaye hafi, mwebwe bavyeyi babo hariho abandi bazoba hafi bakabigisha ivyo bishakiye, maze usange ibingorane kwaba ku muryango w'Islamu canke ku gihugu cose. Sheprote Osman Ndagijimana yagarutse kuco Eid el-Fitri sigura, arongera aravuga kubijanye n'uko no munsi wahuriranye n'ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'abakozi mu Burundi. No munsi w'akanyamuneza wo gufungura no kunywa maze no gusabikanya nabo bose batarose, kugira ngo
umunezero ukwire hose mbere washaka abayisilamu n'abatari abayisilamu. Ni vy'ukuri uyu munsi uri hejuru wa Eid al-Fitr wahuriranye n'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi kw'isi yose. Je nizera yuko Imana ntacikorera ubusa. Twebwe nk'abayisilamu twabishimye cyane ukaba nkako ncangira ko nyene nshimira imwe bivuye ku mutima nyakubahwa Kizigenza umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye wewe yemeye kwifatikanya n'abayisilamu mu ntara ya Muyinga maze akaba kumwe natwe mu isengesho rya Eid al-Fitr. Naho ikirere kitari kimeze neza abayisilamu isinzi bitabiriye amasengesho yo guhimbaza umunsi mukuru w'Eid mu kanyamuneza aho hari mu cicaro gikuru c'umuryango wa Islamu mu Burundi Komibu kiri mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Ico gisabisho kikaba cari kirongowe n'urongowe uwo muryango mu Burundi Mufti Sheikh Shabani Ali. Mu gisagara ca Bujumbura kubijanye no kuja gusenga muri abo bayisilamu bari bagiye muri ico gisabisho cy'umunsi mukuru wa Eid al-Fitr ntiborohewe namba bivanye n'igitoro kitaboneka neza mbere abatari bake bakaba bacerewe nkuko bivugwa n'umwe muri abo bayoboke b'idini rya Islam yagiye gusenga acerewe kubera yabuze ikimwunguruza bivanye n'ikena ry'igitoro. Tumukurikire. Abayisilamu bose kwisinzima Eid Mubaraka, Imana ibahe kuramba, Imana iduhe kuramba gushika zose kubona iyindi Ramazani zoza kuko kubona Ramazani si ibintu vyoroshe si vyakira muntu umuntu yabonye no munsi n'umuntu Imana yatoye mu bandi kuko hariho benshi twari kumwe mwaka uheze hariho benshi twari kumwe muri Ramazani mwaka uheze uno munsi bakaba batashoboye kubibona kugira ngo tuze gusenga kubera ni Imana nakunkondera babwiye nkuko ari Imana yagutoje Imana yagutoye washaka kunkabona agenda afite imodoka ko ntayo nazanye ariko Imana yamfashije nahashitse kubera nasavye rifite abanzi mugabo ntivyoroshe cyane kubona umuntu ubona uko ufise ikigendesha cawe ukajya gusaba lift hanyuma no gushika hariho abashitse bigoranye hari abashitse bacerewe kubera izo ngorane nyene ariko tugasaba Imana yuko yobijamwo ije mu bisima y'abantu yiyorosha ibintu kugira ngo ejo canke hirya y'ejo canke Eid izoza abantu bazogira ikibazo. Nino ngaha rero turangirije amakuru twari twabateguriye kuri no munsi ndarangize nifuriza umunsi mukuru mwiza abayisilamu bose bo mu Burundi no kwisi nibagiye kwifuriza umunsi mukuru mwiza abakozi bose aho muherereye. Reka rero dushimire mwe mwese mariko murakurikirana no makuru shimire bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma Claude Nduwimana hamwe na Boris barakoze cyane. Amakuru yarahagarikiwe na mugenzanje Arno ndabifurize kugira ijoro ryiza mu banyana mu vyanyu naho ubutaha murakoze.